muramutse mwumvise inyishu nk'izo kuba bashikirije ibibazo nkoramutima by'igihugu nari nanakibabajije naco ni ukwibaza yuko batazi inyifata n'ingendo y'umurongozi canke boba babikora nkana gutanga inyishu nk'ivyo kandi umuntu we aba yavuze ibijanye n'igihugu. Mu bisanzwe uriko uravuga mu bisanzwe ufise amabanga nkariye zirya nyishu sizo umuntu yotanga ku muntu yashikiriza ibibazo by'igihugu. Urumva rero aho ndiko je ndabibona kuko hajya byinshikiriza ibibazo by'igihugu uwonyishura anyishura ku bibazo by'igihugu. Urumva rero uciye wishura ku bindi ukaja kumwe no ku buzima bwite bw'umuntu ugiye bita vie privé aho n'igihe binatutangaza kuko n'amategeko ababibuza nicyo kinababaje kubona nk'abarongozi donc bita kuba ari hejuru ugasanga nk'amategeko ibwirizwa shingiro sinokwirirwa ndavuga ingingo z'ibwirizwa shingiro banazisubiremwo ingingo z'ibwirizwa shingiro ni ikibazo ingingo z'ibwirizwa shingiro zibuza neza ndagusomera nk'ingingo ya 28 iravuga mu gifaransa ngo toute personne humaine a droit au respect, au strict respect de sa vie privée. Iri nibwirizwa shingiro sijya Faustin Ituma hariho iyi article donc la dignité humaine est respectée et protégée. Toute atteinte à sa dignité est réprimée par le code civil. Ça bavuga ko vie privée yubahirizwa iteka ry'umuntu yubahirizwa igihe mbere unabirenze ko birahanwa n'igitabo c'amategeko. Iri nibwirizwa shingiro. Urumva rero ibibazo no mu ndongozi kubona zimwe zo hejuru batazi amategeko ingene ameze nk'aya ibwirizwa shingiro yabibabaje muri uwo mwanya kuko inyishu nkazi rya sizo noronka je noronka ku bibazo nashikirije ivyo rero bica kumbure ngira babize sinzi ngira ivyigwa vy'imbero y'abantu ngira ashaka gutomura ingene inyishu nk'izo shora kuza mu gihe abantu bashikirijwe ibibazo bijanye n'igihugu kandi ibibazo by'igihugu bishikirizwa abategetsi abarongozi b'igihugu nyene nta wundi bishikirizwa abategetsi abarongozi b'igihugu nyene nta wundi bishikirizwa yego kugawe izo nyishu zitabereye umurongozi iryo honyangwa ry'amategeko nk'uko bidusomeye biriko bikorwa kubera ko ntabimenya canke babura inyishu bagakatira ahandi inyishu ibereye ibyo wabajije no kwishira mu wazivuze ngo menye igituma gusa ari ibintu bitangaje ico ntostata bona biratangaje mugabo sinumva neza igituma bishobora gushika zo gitwavuze nti haro nk'abandi bahiga mu byigwa by'imibano bashobora kwiga igituma communication imwe ishobora kumera gutya iyindi kamera abo naho umunsi we watumingira bodoha ubutumwa mugabo jewe ubona ari ibintu bitangaje ko nashika ibibazo by'igihugu hanyuma tukaja tuja ukishyurwa mu bijanye n'ibija no mu buzima bikuraba bwite kandi n'amategeko n'ibwirizwa shingiro bisaba umukuru w'igihugu arahirira ukurikiza ibwirizwa shingiro nicyo kintu ca mbere. Urumva rero mu gihe nk'ivyo bishika tuti none uburongozi buhari uburongozi zihari amategeko ntiyazi cyangwa n'ibya bintu byo kuvuga ati jeko ndi umurongozi niba ayo mategeko ntayakurikije umbure ndahambaye ntawe uzonkurikirana n'ibyo bibaho avuga ati je ndi umurongozi yakuriza itegeko hejuru ntawumfata ntawunkurikirana n'ibyo bishoboka kuba ariko rero nibaza yuko n'ivyo biri mu bibangamira biriko birabangamira uburongozi bwiza mu bihugu by'iwacu kuko indongozi zimurikira abandi zikamenya amategeko ubwa mbere gusumba abandi no kuyasodera no kuyashyira mu ngiro nk'ibwirizwa shingiro n'ibindi bindi ibwirizwa shingiro barariteguye mbere bigisha abantu kuritora yego ngaho izo ngingo z'ibwirizwa shingiro ndetse aho nyine harimo n'ibya code penale n'ibwirizwa shingiro ucubengo n'umuntu ibintu byo harimo n'amategeko code penale avuga yuko ari impanavyaha bavuga ati urubahizwa ati igihe ati
kubitosekaza birahanwa igitabo mpanavyaha urumva rero kumbure nimeze nkuje twari kuturaba tuturungu twashaka kwibagira ugasanga ati ko jewe ndi hejuru nta ushobora ategeko yifata cyane ndayirengeye tuzi yuko mu burongozi nyene umuntu abantu bose bategeza kungana imbere y'amategeko kandi n'indongozi zikaje imbere y'abandi kuzimenya no gutakarokeza mu kuyakurikiza ego akandi kabazo gato imbere ko ntanda kwa Frederic bamvuga inyumvira mwebwe muri ayo mashirahamwe yanyu murakebura muranaterera ku bijanye n'intwaro n'ubuzima bw'igihugu muraterera igishu muhabwa n'izo urabona babahindukirira mwe mwabivuze ntibibaca intege canke muracafise icizere yuko guterera kwanyu kumvigwa bikagira ico bifashije mwashaka ko gisikwako jewe nibaza yuko gutera nja guhagarika kuko niko bimeze guhanura mu bintu by'igihugu gufasha kumbure amahindu hagenda araboneka bukebuke mugabo je ku bwanje umaze kubona yuko mu byo wavuze ataco babishujemwo ubwo bari ubutumwa bukomeye burya bari ubutumwa bukomeye ikintu gikomeye cyane harya babavuga bati burya rero nubwo twagize ukuntu nubwo kuma byatubita kuri kwatu tatuguye neza mbwa muraraba neza hagiho haba harimo ikintu twokorera ntawe karona indaguhaye je nase mu kinyamakuru je imbere magazine no munsi bavuga ko n'umukuru w'igihugu avuze ati ubutari tubanze gushora amaze kubona $1,000,000 z'amadolari ukanamfaja muri BRB ngo azogira iki atangara gusigura ibintu bindi kandi bitabura bisigurwa nuko rero burya nibaza yuko n'ibindi buryo turayibona buhoro biragora nyene bo changement social n'ikintu kigora urabyumva Inez n'ikintu kigora urazi ko no madini abapatiri abasenyeri abapasiteri badusigurira ku munsi mbwa abantu bicumuro babigumamwo amagenocide ubusuma biragumaho mbwa abantu bamye mu masengero bamye kwihana abanya baragira iki mukabona byaha biri mu bantu kwakunira ariko naho nyene tukuronga amashenga ahagarika urabizi agumako nk'ikiko wacu baze baravyumva barakora kukimaza ngo mbe mwareshije naho na Eklezia Katolika imaze imyaka 2,000 mugabo amagenocide yagumyeho ubwicanyi ubusubu ubusambanyi Faustin Ndikumana ko muratwumva mba ndayibonamo ibintu bibiri Faustin muratwumva ubu turabona mugarutse sinzi ko mutwumva alors ngira nikoneza ko navuga rero nk'ukuri twebwe icambe no kuba tuti ubutumushikirije bwashitse iyo buja kandi twebwe byatunezera ko ubutumwa bwarashikiriye abarundi batari bake mbere n'abatu nabo bategeza gushikira abarunguzi barabashikira kuko umurongozi arinda aza no kwishura ku butumwa uko abwishura kose sika aba yabwumvirije kandi aba yabwumvirije neza tutaraja ku by'inyishu aba yabwumvirije icyo rero twe kiba twabishimishije icya kabiri je nkane kiba kishimishije nuko mu byo mba navuze nta na kimwe babishuza sinzi ko niyenze nta kintu na kimwe mu byo nashikirije babishuza ati kuri pwe wavuze wabesha hajya rero njamona ati ibyo nashikirije rero nukuri kandi nanjye naza kwa tuti final rero navuze nivyo nta uri karabibeshuza nta uri karagira iki kandi byabashikiye ubu rero dukeneye kuzobona impinduka cyangwa akamaro k'ubwo butumwa ibisigaye nyine n'umuntu ashobora guca avuga ibintu bitajanye nivyo bijanye je na message ntanje niba atashobeza ngo nabivugiye ko ndaboro niba byambabaje ndayifata ko ibyo mbonye nk'abandi gutyo niba byambabaje bibahira mu bandi je nguma nkurikirana bwa butumwa bwanje natanze ingene babubeshuza nyine niba ko hari n'abantu ariko barambarira ati
ati ibyo biriko biravugwa kuri za je nabwira nti ibyo biriko biravugwa byose mushaka mubange kuza murabinduye ushaka kundungikira nandungikira ubutumwa bwerekana uwabeshuje ico navuze kugira nanje nitegure kuya kuri ico kintu yabeshuje subire nerekane nti ibi bimeze ukuntu kudura jewe rero nibaza yuko aho onyi wanje ibintu biriko biragenda neza ibindi navyo umuntu nyene yashobora gusa yishwa agatambira amayiwe yabivana ngira no ku asanzwe afise ameze no muri karakteri we cyane ukuntu ameze ivyo rero tuza ngo duce tubi murabira abi anabirandira rero navuga yuko n'ubwo tubaho n'ibintu ndiko ndabona kandi mbona mu binyamakuru aho mbona ko umukuru w'igihugu yavuze ati amahera ariko karagwa muri bwa butare ashobora kuza yashitse miliyoni 6 z'amadolari atagiye kuza no batanga kuja muri yanzi jewe rero rwanda kuko ndabona ko bya butumwa batanguye kuhindura kuko batuti imiliyoni 6 zigiye kuza sinovuga ngo 6 canke n'ikimwe ngabo n'intambwe yerekana yuko avuga ati dabundi naho ivyavuzwe mbanye bitanezera canke binezera ati mugabo haba harimo ubutumwa no hakura kandi bwumfasha gufata ingingo twebwe n'ibyo duheza tugahagararako nayo ibindi no kuri kabisa ndabihanamine na buri nabura abashaka bakaza barandika bakirwa barandika bakamenye ko atagwa ndabifitiye bijya kandi ivyo ndanasoma mbere na kenshi bana y'akazi kanje kabisa kandi ndabona ko bishobora kugira ico bishobora gufasha kandi rero wiyumvira ngo jewe ngo